turaronka okaje opportunity kumbure kuronka umushugama amashaba ati bana bivanye no kuririmba kandi ukiri muto ndashobora kuinvestisamwo uburyo ukadoga banza ndakubaza aho nyene ukiringa uwo mushugamami yobaje kugira ngo bice bigenda gute man urazi kuzikanwa ikara musaza kuri inusi bakaguhambana ikara kubera utavyaye uciyumva ibintu by'abashugamami umunsi wabo uzocupfa ubutumwa rero kuri babandi bita abapfubuzi yeah just ninjirira umuntu mu kazi kiyo amuretsa guma ari umupfubuzi bari fiere pfubura ni bapfubure nibapfubure imana ni mpeza gira zugurira gakinga papa mama ndamugurira gatenge umuryango ndawutetse imbere zoshigikira imikino n'imico kama abaririmbyi abanyamideri n'abatamba hama baserukira Uburundi mu mahanga maze bagaruke batahukanye amakamba zofasha abana bo mwibarabara abapfakazi n'abana unikora imfuvyi nzozihagararira abashonje nabo nzobafungurira mfise indoto zo kuba gentleman mfise indoto zo kuba gentleman nkateza imbere igihugu ubu nk'akarorero ndakwereke nk'akarorero gatoya nyene icubahiro yaravuga ati nimuzana amafaranga tuyakoreshe akazi uku atarayahindura ibipapuro aba abantu bataramenya akara ba gentleman yabahindukiye k'ibipapuro hajye ugwaruka rwinshi iyo ayo mahera bayinvestisa mu buzi tuba dufise abantu benshi bafise ubuzi abashomeri baba baragabanutse ico nico nashatse kuvuga men. Let me tell you my story. Nimezaliwa Muyinga Burundi, uko kijijini Kiteranyi, hapa Bujumbura nimezamia, ndoto zilikuwa kucheza bori, mara ghafla kwa mziki nikazamia. Mama I'm sorry, kanisani ukupenda yeah bro. Igozen TV. Nuko bakunzi ba Igozen TV much respect you kumbure udukurikirana gatanu kuri kagenzi kako natukumbure nk'umusatirizi tuba tuhari kugira ngo tubandanye tuba update twese hamwe tubashikira ahaca nk'hariya nkuko kuri no musturi muri zone Gihosha aho kumbure twasatiriye nkuko ndumusatirizi umuririmbyi akiri muto cyane ariko afise indoto nkuko yanabiririmbye mu karimbo kiwe keza cyane indoto. Rero uno munsi nkuko mwavyumvise tukaba turi muri capitale economique tuva muri capitale politique aho bado umwana kuva hariya imuyinga iwabo wa Dramati iwabo wa Jamal n'abandi baririmbyi ba NJ hariya anye kumbure aho agira atubwire vyinshi cyane mu byo yaramazemwo imyaka itari mike mu gisagara cya Bujumbura ariko arakora umugabo wo kuririmba. Reka ngusabe kumwa mubikora nyene before ke kurikirana ikiganiro tarakora vya bintu kadufyondera handitse sabone cyangwa subscribe ko bikora wihuse cyane kugira ngo tubandanye tuba update. Ndanagusaba ko uheje kuraba ikiganiro cyacu ko cyugisangiza abandi kugira ngo tubandanye twese tujya show mu rukundo muri gwa rukundo nyene ntangere. Mr. Bad urameze fresh? Ndameze fresh papa nawe gute nanje ndashima urafata akantu yabaye kigabasha icyayi iki idisani bazo yuko icyayi cyare icyayi umuntu akinywera amasaha yiwe urashobora gusanga icyayi ndakinywa saa sita ya indirimbo yawe indoto kumbure yakugejeje ahandi hantu bituma umwana wo mu Rutana amenya Bad wariwe Bad ndashaka kumenya esprit yo gukora indirimbo nk'igi vyatanguye gute ninde muntu kumbure yakuje mu muto avuga ati bro hamwe ukora indirimbo nk'ijya kumbure yotuma ushikaca nk'ari nta muntu yangiye mu mutwe ni ibintu muririmbya ahantu akamedita inspiration ikaza bivanye n'ibintu ababona mu kibano hama agakora je indoto mukunzamo byavana n'ibintu mbona mu kibano ibintu ubona ushaka gutanga aga service ku muntu ukamenga ntugashoboye me acaranza mwaka imbiro ndavuga ati one day Imana ni amezagira nzokora ibintu biriya sivyo niko kuca mvuga ati kubera ikintu ashobora gukora akantu kakaririmbo sanzwe ndi muririmbyi
cha ndandika man burya rero icyatumye ndondera badobado nakuronde kubera ko ijya ndirimbo yawe indoto si shasha kuko urafite n'izindi shasha ariko ijya n'indirimbo kumbure n'uburongozi bushobora kuyumviriza bugafasha umwana w'umurundi afise icyo yomarira igihugu amaze gutera imbere rero yuko tubandanye ikiganiro cyacu turirimbire gato kugira ngo bumve by'ukuri icyatumye umusatirizi ndakurondera ijya ndirimbo nyene Imana ni mpezagira tugurira gakinga papa mama ndamugurira gatenge umuryango ndawuteza imbere zoshigikira imikino n'imico kama abaririmbyi abanyamideri n'abatamba hama baserukira Uburundi mu mahanga maze bagaruke batahukanye amakamba nzofasha abana bo mwibarabara abapfakazi n'abana unikora imfuvyi nzozihagararira abashonje nabo nzobafungurira mfise indoto zo kuba gentleman mfise indoto zo kuba gentleman mfise indoto zo kuba gentleman ateza imbere igihugu zo kubaka ivuriro ku Gatumba amashure n'isoko ku Gatumba shinga amakoperative aho mvuka abanyagihugu biyungunganye nzogwanya gatotezo nzogwanya akarenganyo nzogwanya amacakubiri nzoharanira amahoro bro respect bro indirimbo kabisa n'indirimbo buri muntu wese yoyumviriza yovuga ati umwana vema arafise target arafise kumbure kazuza keza ariko rero ahantu biza kugorana iyo umaze kuba gentleman iyo umaze kuba gentleman izo ndoto zose hari igihe utazigira impamvu cyangwa utazishitse muri make kintu abantu batatahuye nawe we utatahuye numva muyu mwanya wowe uri gentleman muyu mwanya na ndi gentleman urumva bijya naririmbye harimo ibyo nshoboye muga mu byo naririmbye hari ibyo ntashoboye muga hari ababishoboye umunsi mugabo batabikora rero ijya ni message nayishize ko jewe ko nzokora ibyo bintu byose info nomera nk'abakana womera nk'abana ba gentleman bariya gabo bataritahura karibo banahura nk'akarorero ndakwereke nk'akarorero gatoye nye n'icubahiro yaravuga ati nimuzana amafaranga tuyakoreshe akazi ukunuku tarayahindura ibipapuro aba abantu bataramenya ko aba gentleman yabahindukiye k'ibipapuro hajya ugwaruka rwinshi iyo ayo mahera bayinvestisa mu buzi tuba dufise abantu benshi bafise ubuzi abashomeri baba baragabanutse icyo nico nashatse kuvuga men nuko ujya akantu wavuze ati jewe nogurira agakinga mama agakinga papa bisigure ko saga kinga gusa uzomugurira umaze kuba gentleman kumbure navangwa uzoyimugurira kugira ngo muheshe agaciro ariko rero nkuko wavuze ati navuze mvuga babandi bari gentleman ariko batibuka gufasha ugaruka canke abavyeyi babo bro ijya ndirimbo umaze kuyikora ukayishira available kuri channel ya YouTube ndashaka kumenya feedback byagenze gute ama feedback hirya no hino yarayagute kawaida feedback zabaye nyinshi kandi zabaye nziza narahuye n'abantu kuvuga nararose abantu bandiyeminga inbox WhatsApp Facebook bambaza iki urumva yaranyaguriye akarere yarampaye n'udusoko tumwe ndaronka umuceri sivyo kuvuga rero indoto ni indirimbo novuga ko yampaye success mu buzi bwose maze gukora mu ndirimbo ziwanje ariko bitasiguritse yuko ntazokora iyindi yisumba ndiko ndakora kandi cyane ubundi kugira ngo ushike kwiyohangira icyo usabike icyo nsaba icya mbere nuko abarundi bongerera icyizere talent ndayifise nivyo bibonera sivyo sino kwivuga byinshi barashobora gusimbira kuri YouTube channel yanje Badobado official bakaraba ibikorwa nakoze aho nyene niho hazoca haza kujajinga ati turabiye kuri iki umuntu afise impano canke ntayafise uwo mwanya rero ikintu zaba ni support haba mu vyumviro no mu buryo cyane mu buryo
ariko urashobora kubicyumvira kwikampa uburyo izo support zose ndazikeneye bro ya tura muto canke mukuru bose ndabakeneye banyegere batuanana maide iki nimba ari investment canke endorsement abantu bashobora kunshiramo dukore baze dukora amafaranga nk'umusatirizi narumvise ko bagukubise umupfungo ngo baragukubise umupfungo ngo bagashimye kijya ndirimbo yawe indoto umuntu bawumpaye abona umupfungo nikura uhakana rero inzoga zaraduzi wese shaka ngo ngurire inzoga ariko amakuru nk'umusatirizi narasatiriye ngo baguhaye nubwo inzoga bajya kuri 5 napanze kwikugurira no ikugurira mutama apana mugabo twitwaje umupfungo bo baramaye ranahora eri ikintu gihari imifungo uwo mfungo yavuze sinshobora kumenya uwo ari wo sivyo ngo bagukubise ibahasha ngo rituburutse kubera ko ngujya ndirimbo ubu ni nico gituma nakurondeye kurondeye kugira ngo byukuri ba bantu baryoherwa n'ijya ndirimbo kumbure bumvise ayo makuru bakagira kumbure makenga ndashaka kumva ko vyukuri Bado yashimiwe kubona yarakoze indirimbo nk'igi ndoto ni vyukuri iyo akabasha gatubutse barakagukubise bro basha abantu bavuga je ntabwo no rihamya neza ko ryo bajyara habaye uretse ko gusa nyene mpura n'ababosi bakanshorera muga nta kintu gitekeye mwibasha barampa ngo tora kubera indoto ni nkuko nawe wovuga ati bedia chukwa 10 million kanye fanta urasiki ibintu nk'ivyo ariko kuvuga umuntu yarampamagaye ngo burya rengo kubera igikorwa wakoze ngo tora ino fan byo ntivyigeze bibaho uretse ko nagenda ndakora udu project utunaturiya nisunze ijya ndirimbo tukamviramwo imihezagiro sometimes sivyo nubwo ivyo napanze byinshi bikanka dukora byinshi bimwe bikanka bindi bigakunda msazi nuko bimeze ariko imbere yaho bagukubita imoto shasha ikiriko n'amasashi ti mwana w'u Burundi muririmbyi wacu w'u Burundi aka ka déplacement kaze kagufashe kumbure kuja kwa Chizoboy canke kuja kwa Corida Magic canke kuja kwa Mugishamiri gukora indirimbo bwa buri munsi imbere kugukubita ku kamoto mbega ubu bigeze he ku kamoto racagafise mbanje gusubira inyuma akamoto sako bangabiye ko bagute nubwo mbaza ati ayo makuru wayamenye ubwire akamoto sinako naguze ariko ugiye kubiraba nako naguze kubera iki nakoresheje imbaraga ziwanje burya nka Francine niyo nsaba bateretse trophy hajya imbere akavuga ati umuntu azi kwiruka nka gusumba uyundi aza gutangura gushika niwaza gushika tori ijya trophy hajya uranahura muwo mwanya iyo trophy sava ababiteguye bashatse gupima impano za mwebwe mugabo ni kwa kundi umuntu akubwira ati je sinza kuguha amafaranga ahubwo nza kukwerekana amafaranga yakura sivyo je moto twagiye muri competition turabaririmbye 28 sivyo turakompeta makritere barabiye ko abajaji nibo bayazi gusa barisunga n'igikorwa nyezina indirimbo sivyo cyankana na presence indirimbo indoto hama indirimbo ndayihagararira neza ndayipresenta fresh nanje nk'umusani myself ndi presenta fresh moto barayimurumva narayikoreye siyo bangabiye bro uravyumva niyo nsamara bari kuyihuye ndabikwiriye aho ngira ngo wavyumvisha nico ryaba hashari tubutse n'iryo rega ndavuga shaka kuvuga aho irumva ni bya bindi ndababwiye ati nta muntu yigeza mpibahasha titora uyu miliyoni tikubera ibi mugabo ujusanga ari ibintu twagiye turakorera hama imoto kugera uyu mwanya nayo mfise ijya nyene urabizi mu buzima bwa misi yose kuko urabona imoto ni ikintu kirakonsoma cyane gikonsoma ama PS gikonsoma n'ibitoro uretse rero jewe kijya gendo nk'imoto n'igitoro nticari gihari hari mw'ijya misi igitoro cyashobora kumera 2 mois kitabonetse inzoga nizo zaboneka inzoga ngira ngo zaraboneka cyane kubera ntazo nkunda gose sivyo rero bimaze kugenda nk'uko ndaraba challenge nguma mpura nazo iki cyo gihe nta na permis de conduire nari mfise imoto bari bampaye ubwoko bwayo ntiyari moto yokora ikimotari urumva nararavye none imoto plus yicara cyane plus itagaciro mfise projet nyinshi zishobora kunyungukira sivyo reka rero iyi
peut-être ndayigurisha ubwo nongereze ngurija mwibara barikore kuvuga rero moto sinayiriye komteri moto iracarondera yandi mafaranga ya yarondera gute iri mwibarabara investment ndakubwiye yuko ijya ubwayo ntakifise mugana ronde ivundi bwoko bw'indi moto iri iraca amafaranga bro. Okay. Nuko imbere gukora indoto uranakora izindi ndirimbo. Iyindi ndirimbo kumbura kuzaniye 6 nk'indirimbo yawe indoto yabaya indirimbo zangiriye 6 ni indirimbo ya mbere nashize kuri YouTube channel yanje yitwa Ndera nayo iranafise n'amasanamu meza cyane yarampaye success ku bantu ituma nkora n'izindi n'abantu barangirira ikizere kuko hajya iyo ukoze ikintu nk'ubu nk'akarorero wewe urashobora kuza gufata nk'ubu nk'akarorero uri umujournaliste kubera ko nzi ko uri umujournaliste dufate je ko ndi nkaziranotse mu mwanya kazumbwira ati mutama ati je nsanzwe mfise talent ibi nifise projet y'ubujournaliste nuko wewe ni waza naramaze kubona yuko ako kazi ugashoboye hariho projet uzonzanira sivyo hama avuga ati uyu muntu vraiment bijya bintu arabishobereka ndamushiremo umupfungo uvuga rero ijya ndirimbo abantu bamaze kubona ati umpeta arashoboye yaratumye nshobora kuja kudodora nk'ahantu ati akawujyoka ngo urabona ko wogira kana cyo 100 kabima nkaja ku recording kuvuga nta ndirimbo je yiwanje nimwe nora umucanke ngo ndayiteka imfane ngo ntacyo yamfashije wapi zose zaragize ariko niyo uvyaye abana bamwe kugira akamaro gusumba abandi sivyo kandi bakubwira ati vomerera zose ntuzi iri uruzokwama inyinshi gusumba urundi sivyo kuvuga rero ni nayo mpamvu nk'umuririmbyi biba ari byiza ko dukora cyane ibikorwa byinshi kubera dufise abantu benshi baba bakeneye reproduce vuye wacu kandi urimo urakora indirimbo ntubuzi ngo indirimbo ngo izoba hit ngo canke izogera gute je ndoto ndayikora sinanzi kizogera hajya meje nabuze atereka nkora ikintu ciza je hongeza muzojajinga mwe ariko niba nzi ko ijya ndirimbo uravye ivyiyumviro ifise ushobora kumbwira nk'abantu 3 canke 4 bagufashije kwandika ijya ndirimbo nta muntu numwe yamfashije kwandika yego bice bigutwara amezi angana gute imyaka ingana gute kugira ushobore gutunganya indirimbo nziza nk'igifise n'ivyiyumviro bike jewe nkirankubwiza ukuri muta jewe ikintu kingora gusa iyo hageze kwandika indirimbo kwiyumvira subject topic room maze kumva topic avuga ati ngira ndirimbe tifati titugwanye giturire nk'akarorero ngira ndirimbe tugwanye giturire n'ubu nyene wumva ngampejeje ndi je ngira ndagupime rero Brarudi yatudugirije ibeyi y'utuyeri utuyeri twaduze utubaje twaduze amusteri yaduze dusabire batugabanirize akabeyi umuntu tumwe kare we numvuze ko urose topic wabikora nkwereke ikintu tatahuye genda umuntu nicara nkamenya ati iyi melody za kugenda uku nayo ubundi kwandika ni ibintu bitoya gose ama melody ibintu nk'ivyo jewe nkubwiza ukuri nta ndirimbo nandika iminsi 2 mu ndirimbo zose woguze hari n'igihe nshobora kuja muri studio nkumva ka inspiration aca ntora gakara nkaza ndandika aho nyene nko mu isaha imwe isaha 2 abana yacice ama melody niki fresh nubwo wambwira ntuka abantu no biririmba urumva ariko ivyanje birakunaniye oya je ntivyananiye kandi nabiretse ndabibona ndabibona baravuga ko umuririmbyi atanguye kuja ku bintu mu bintu byo gukavaringa indirimbo gakora amakava ngo navyo biratuma kumbure esprit yo kwandika indirimbo yawe kumbure itakara bado sinzi ko ufitaniye amasezerano na Zenge record sinzi ko ari amasezerano mufitaniye kumbure gukora amakava indirimbo y'umuntu kumbure ukayisubiramwo ni nyinshi wakoze bigiye bintu kumbure ntabwo vyagusubije inyuma kumbure na mu bijanye na esprit yawe kwandika indirimbo za urakoze kumbaza ico kibazo Zenge sitwakoranye 2021 sivyo niho twari contrat y'umwaka kuvuga imyaka 2 iraheze no kuvuga je nagiye gusohora indoto Zenge sitwaravanye
kandi nubwo ntaguciriyemwo igihe nakora amakava kontra nifitaniye na Zenges nubwo itagiriye batayikurikije byitwa yuko nzobakorera kava bakayishira kuri channel yiwabo sivyo imba nkoze kava zibiri bakankorera indirimbo yiwangiri official ayitereka kuri YouTube channel ya uvuga kava zibiri zakabwa n'indirimbo ya sawa rero mwo mwanya je nubwo nakora kava sinareka kwandika naguma nandika kandi nta kintu kigeze binyikira kinini uretse ko gusa rimwe na rimwe byatumye nticizere ku bakunzi banje ko byaraciye bituma mara umwanya munini ntamo ndakora ivyo wanje ndimo ndakora ivyabariya chansanga nsigaye ndi mu kintu kigaragara sivyo hariho sana bimwe ko ndakubwira ko umwanya munini cuja mu byo kusubiye mu ijya ndirimbo yondi kuvuga can you imagine je narashobora gukora indirimbo nka zitanu z'amakava man musuyo umwe anaho gasanga nk'uyu munsi nka Harmonize yasohoye album sivyo muri album iyo bigasaba ko tuza gukoramo nk'indirimbo nka zitanu izo ndirimbo nk'aya masaha nkahera ubundi muri mwanya ndimo ndabira kuri micro gushika nka saa 8 y'ijoro man uranahura finally ukacuza usanga nk'abantu twarimo turakorana sivyo ntibigeze ba reminding ico gikorwa je nakoze urumva ko ivyo niba bibabaje men ya nuko bimeze habonetse abandi bantu kumbure bagukubise contract garuka kujya wabikora nyene muri Zenges Records natwe uzura dukorera cover zitandukanye nkaba nari mpejeje kukubwira ko burya rimwe bijya bintu bituma umuririmbyi atakaza esprit iyo kuyumvira igikorwa ciwe eske iyo contract woyisinya habonetse undi ayigusinyisha urabona bro uno muziki twe tuko turakora hari ikintu twatumwe turagaining banahura baje mu nzira nk'iya Zenges navyo nokora mugaro nk'umuntu ashaka kubwira ati ngo dukore bino kabona ko ari mu mupfungo bro hari ibintu uvuga uti iki kintu kugira gikunde negerezwa kwitanga sivyo ama ndonke ijya noti kugira ngo ibintu byanje bigira iki bize one day urashobora kubikora kugira saving kameme usaving amafaranga ariko kubwanje ubwo rwego ndabona yuko nararurengeye ubu nkeneye umuntu aza kinvestisa mu bintu by'iwanje aguha kanoti sawa urumva nubwatokama basa agashire mu mpano ya sivyo nkabura ngiya make mugani mo ndatuza brand yitwa Pato kuko mu misi uwo muntu azonta canka arambigwe canka afatigwe canke ashengere uranahura bisigura yuko tuzadutandukana hari indi ngazi yanshikanye ko swat nimba ari umwanya na spendinze nawe nze vuga nti naraspendiza umwanya nawe mugabo YouTube channel yanje yarayikuye ku 2000 ubiri kuri 10000 uranaho nico nkeneye ibintu vy'amakava iki hubwo nkeneye abakore kava z'indirimbo zanje je singikeneye gukora izabandi tugarutse gato dushire ko gatoye kava kumbure kava ubona wakoze ya trendinze gusumbya izindi kava zose je kava nakoze nyinshi zara trendinze imwe basi wishimiye ya ubwo umbwira ati nkiyo nyene wishimiye nka wewe ari niyo nahereye ko kandi ni nayo nakoze numva nishimiye man rika kisha ko gatoya to let me tell you my story nimezaliwa Muyinga Burundi uko kijijini Kiteranyi hapa Bujumbura nimezamia ndoto zilikuwa kucheza bori mara ghafla kwa mziki nikazamia mama I'm sorry kanisani ukupenda yeah bro mama urakadije sana ico usaba kugira ngo bado kumbure utera imbere na cyane mu mpano yawe kuririmba n'icyayi icyambere nakikubariye jewe nkeneye ko abantu banyizera hama bagashira ingufu kuri Pato kuvuga swat ari partenariat ari management na kimwe tutegezwa gukora tukiga how tugiye gukorana hama tugashiramo ingufu je nkazana impano n'ingufu ziwanje nabo bakazana amafaranga n'ingufu zabo peut-être ari umuntu ari kina abantu badatahura ari umuntu aje nko gufasha umuririmbyi
aba yibaza yuko amahera ashizemwe uyu munsi ari nka kujya wowe ugiye kurangura ibijumbu mu Bugarama wabishora ibujumbura uwo munsi mukarara muvanye ko ku kiro muziki suko muziki urashobora kurishiramwo miliyoni nka 50 umwaka wose urumva niwokore n'igihumbi kimwe mugabo umunsi umwe uyu 100 millions d'impo zikaca zinjira urantahura muziki ni investissement à long terme urumva abantu babitahura n'abantu baba bosi batabitahura gusa babona akunda umuziki kandi bashobora kugira ugatima ko gufasha baririmbyi bakabura iyo nyungu ubwo gusa binjire mu iryo shure sivyo barabe ibindi bihugu impamvu umuririmbyi agura Range Rover akagura etage sivyo akagira ibinabiriya barabe impamvu bari abantu babikora sivyo kandi babishikako nabo reba bace biyumvira hagati ya mu platform kumbure usanzwe ukoresha hagati ya Insta, Twitter, Messenger gutyo Facebook ni platform kunda gukoresha cyane? Je ndakunda platform zitatu zonyene ni Instagram, Facebook na YouTube uko izo muri mwanya nizo mba mbona abarundi bakurikiranira hafi cyane niho ahantu nshobora kugira PB ibintu by'iwanje bikanyaruka kubona abantu biwanje ariko hakaba izindi z'amafaranga ma platform sivyo digital urabona arizo bita za Spotify za Boomplay zande izo nizo tugurishirizako ariko gusa abarundi ntibarazimenya cyane before yuko kandi nabo bajijuka badufise imyaka ingahe? Jewe imyaka mfise nishika 30 uri nk'abigeme batavuga imyaka bigeme ntibavuga imyaka bigira bavuga imyaka bafise urazi impamvu jewe sinzi ngo nabayeho ryari sinzi yo navuye sinzi niyonja uranahura inyuma ya buno buzima sinzi ngo nzobangiye n'imbere ya buno buzima ndi ngaha kwise sinzi yo narindi nawe urumva igihe we wabereyeho kandi bazi ibi uremera Imana Bibiri ivuga yuko we Imana yakumenya ukiri urusoro ubwo rusoro we warubaye ryari ariko bado dibaza ko mu baririmbyi kumbure bafite amahiti canke bamenyekanye cyane hamwe biratuma n'ukuntu bipushinga mu yindi ncuro nayo bakaronka abashugamami pembeni bashobora kubaduza wanambwiye ko ukoresha Twitter Instagram gutyo turaronka opportunity kumbure kuronka umushugamami ashobora ati bivanye no kuririmba kandi ukiri muto ndashobora kuinvestisamwo uburyo ukadoga banza ndakubaza aho nyene ukiringa uwo mushugamami yobaje kugira ngo bice bigenda gute kwanza ivyo ntabigukorera atagukunze sigura yuko je cyamba umupfubuzi nawe akampa amafaranga tureke mu bupfubuzi ndakwereka impamvu jewe ubupfubuzi nabwo urabona ndakeneye ku building ama own life save nazobona yuko nsize ikintu man urazi kuzikanwa ikara musaza kuri inosi bakaguhambana ikara kwera utavyaye ibintu sindakubwiye ati yabonetse umushugamami je rero kubera nzi yuko urukundo urumva ururuta amafaranga uwo mushugamami niyatsa urumva nkamukunda urumva aho sava mugana zije sinzobangiye ariko afise akanoti kandi arashobora gutuma bado kumbure wacivinga za target abo bantu izo temptation tumaze kuzicamwo kera kenshi mugani zidutesha iki intumbero bro ariko mu mwanya umurumva ati Platinum hari yari kumwe na Zarde Boss Lady yari kumwe nandi afatanye nandi Harmonize uko we gutena uwo muntu no murondera tufate mfise iyindi vision y'amafaranga mvuga ati ukuntu none umva udafise vision y'amafaranga muzoshika ha kima umbereza ndakubwiye mani ne ntabaririmbye benshi batembera atabagore bari nibahari makarore ndagwa karorero none wewe tufate nka Evan wumvishije yakundanye n'umukobwa wo mu boss ryari nakundanye n'umukobwa w'umukene uranamuziho umugore we jewe tuvuga ibyo tubuzi ngaha wavuze zari kubera ko nawe ari wuzi urumva behind ubu buzima bwa Diamond ntabwo uzi sivyo yaranakundanye nawe Masepetu ari nawe kumbure na wenyene yamushikanye ku indi level izanimo ndabikubarira bro ejo nejo ubundi urumva re man ucyumva ibintu by'abashugamami
umunsi wawe uzocupa. Je ndakeneye kubanza gukoresha ubwenge n'inguvu ziwanje nanahura. Jewe nka bato nta muntu w'umugabo yigera yizera inze. Uze wizera inze mu bikorwa vyiwawe urimo urakora. Imana izohezaga ivyo urimo urakora. Urashobora gutora ayo mamiliyoni akagufira nabi yabo bashugama cyangwa ugakora ibindi bintu vy'imyaku ingwara nanavutse nanahura. Inkumi nziza abakiri bato ngaha ni benshi tungana urumva duhuje ivyumviro. Ushobora no kumuzana hana mugo presenta nubwo kecuru nzoza kuri gupresenta rufise inoti ni ikiga bro. Ubutumwa rero kuri babandi bita abapfubuzi. Oh yeah, Jesse ninjirira umuntu mu kazi kiyo. Amuretsa guma ari umupfubuzi. Bari fiere, pfubura, nibapfubure. Urumva, nibapfubure. None bakundanye. Yo nturabona abantu bagira mariage umusore wa 25 ku mugore wa 50. Ivyo bibaho kandi barubakana no kuvyarana. Sinzi nimba bavyara nimba batabarageze muri menopause natyo mbanze. Urumva, ibyikiro rero novuga kimwe. Aja nimba babona bari fiere yasha nibataturane mugaje wapi. Yes kumburi ubundi butuma bwa nyuma turangiza ikiganiro Brarudi mubaho cyane kuko muragerageza muteza imbere abaririmbyi bacu aho ubu muri ko muranaduza impano zitandukanye. Nongira ndagusaba ko wotera akamo ayandi makampani sivyo gushigikira impano z'u Burundi akajambo for the other companies kumbure ico bokora kugira ngo abaririmbyi bacu b'abarundi batera imbere. Ya ikintu novuga cyambere Brarudi yubahwe kandi urumva ni kind ya promotion na publicity z'ibintu by'iwabo. Je novuga yuko Brarudi barabonye kure gusumba andi makampani kandi ikindi naco twebwe ibintu byacu nzokomanda bivuga birafira muri government rimwe na rimwe kuko hari itegeko ritagenga amashira hamwe urumva n'abanyempano kuko urimo raranko muri Tanzania nyakwigendera Magufuli hari itegeko yashize ashinze byuko ata company ishobora kuba idafise brand ambassador so atabari umupira w'amaguru umukomedie umuntu akina filme habane kugira ngo leta nabo batera imbere kuko umurundi asohotse hanze atangaza igihugu urumva ra branding igihugu ba Francine bamahanze ba Bface bamahanze ba Dramati bamahanze hajya batwaye ibendera ry'igihugu. Rero birababaje umwana w'igihugu yitanga uko akaja hariya akagira ibintu yashika ngaho ugasanga kaga kate bamutekere hariya gaheze ino nta kandi kazashika kora arindira ya ma views na kwa gucoresha abantu. Ayandi makampani rero bacu ubwenge begera abaririmbyi biga ukuntu bakorana tube duke tuboneke gusa kaba gasohokana kinjira kamwe. Yeah. Asante sana. Indirimbo zawe abazikenera bace kuri zahe platform canke bandike gute kugira bazitore vyoroshe? Nabivuze YouTube channel yanje cyane ukeneye ibikorwa byanje cyitwa indirimbo ni Bado Official. Urandika Bado Official liste indirimbo zanje shaziza hama ukeneye ama update nayo igikorwa ndimo ndakora canke ubuzima bwanje bwa misi yose aho mba ntembereye hehe ivyo barimo ndapanga gukora ni Facebook na Instagram ni Bado Official nyene urandika Bado Official hama ufyonde follow canke suivre canke s'abonner hama gucyo please nsohora ibintu n'ivyumviro byanje duhanahane ivyumviro kuko le commentaire zanyu nivyo vyumviro byanyu nivyo bituma natwe tu refreshinga tukavuga ati bakenewe wiki kandi ndanabakunda cyane abafana banje abafana ba Egozen TV babandanye basupportinga ibintu by'iwacu ko aho twari turejo sio turi uyu munsi urabona ubo ni bora mbaye uraberewe Mohamed CEO re hariya yubahwe CEO kuko wa Egozen TV ni umusaza hari abantu batavugwa mu izina ya asante sana. Asante papa yangu. Egozen TV.